Mungundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika hirya no hino mu makungu ya kure muri Buraya, France, Belgique, Allemagne, Ubwongereza, Kenya, Uganda, Zambia, Tanzania, Rwanda, Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye. Mwese aho mudukurikirana muherereye ndabahaye kaze. Fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza cane ni bukoresha ururimi rw'igifaransa aho fyonde sabone hama ucuja ngahe iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bikugira ko uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kare karavugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Agathon Rwasa inyuma yaho yitavye ikoraniro Murantunge, yitavye urubanza akitaba sentare ntahinyuzwa, yagishikayo akabura uwo baburana, umuburanyi akanga kwitaba akinyegeza. Ubu noneho yagaragaye yitavye igikorane ca Kanguka ni igikorane ca Chris Ndikumana, umuvugabutumwa akomeye cane, umwigishamana avugwa kandi akunzwe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, agasubira akanakundwa muri Afrika no kw'isi yose. Aho Chris Ndikumana yatunganije igikorane ca ikivugabutumwa yama yakirwa n'isinzi ry'abantu. Ngaha mu gihugu rero c'u Burundi uyu Chris Ndikumana yaraye yakiriwe n'isinzi ry'abantu mu gikorane ca Kanguka, aho basozeraga ico gikorane canke ico giterane ca Kanguka. Uyu mugabo Chris Ndikumana muri ico gikorane akaba habonetsemo n'abanyapolitike bakomeye bari bitavye ico gikorane. Agathon Rwasa n'umwe muri abo banyapolitike. Mu mashusho yagiye haboneka Agathon Rwasa yari arimwo. Ni mu gihe rero umuburanyi wiwe Nestor Girukishaka yariko arakorana cane vya bugufi n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Colonel Reveriyano Ndikuriyo, aho bariko baragambana cane bagakora bagacisha hasi hejuru kugira ngo Agathon Rwasa babandanye bamukumira. Kuri kino gihe rero urubanza rwabo rwashizwe mu mwihezo na sentare ntahinyuzwa, hariko hararindiranwa igishika, inyishu izova canke ingingo izova muri ubwo rubanza. Benshi barabona ko ata mucamanza azotumbera ngo avugishe ukuri, ace urubanza aruce neza hisunzwe amategeko. Barabona ko benshi bagenda bavuga ko urwo rubanza rushobora kuzisunga nyene imvo za politike, abacamanza bagashigwako igitutu, bagashigwako inguvu n'ubutegetsi. Biboneka ko ari amanyanga vy'uru rubanza yakinwe canke ikinamico yateguwe n'ubutegetsi buriho muri kino gihe. Umugambwe urongowe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo akaba ari inkinamico bakinye bifashishije umukinankuru canke umukinamico Nestor Girukishaka kugira ngo abafashe kuzambagatanya no kuduruvanya ivy'umugambwe CNL Nyankamugayo. CNL Nyankamugayo za Agathon Rwasa kizigenza muri izo Nyankamugayo. Ubu kuri kino gihe akaba yatanguye kuja gushimira Imana, akaba ariko araja gusenga. Kubwiwe abona ko Imana ariyo yonyine isigaye inyuma kugira ngo ikorere muri abo bacamanza bafate ingingo nziza ibereye, atavyaka mwana wa mama, ntibace urwangondagonde, ngo kuko kubwiwe ivyo yagomba gukora yarabikoze. Imanza yaraburanye, yarituye inkiko canke sentare zigiye zitandukanye, ariko gutunganirizwa vyaragiye vyanga. Bwari ubwa gatatu urubanza rwa CNL Nyankamugayo rukorana, aho bagiye bagenda barwunguruza ariko biheze. Nestor Girukishaka n'abandi 10 bareganwa banse kwitaba. Nyamara amakuru akaba avuga ko ari intumwa akaba umukinamico
watumwe na CNDD-FDD nk'uko biboneka ko Reveriyano Ndikuriyo na Nestor Girukishaka aho bari bahuriye bahafashwe agasanamu biboneka ko bariko baramwenyura bishimye cane. Beni n'amakuru twaronse mu nkuru zacu za mbere twarayababwiye uko ngene umwe wese yari yemerewe umuriyoni muri barya 10 bariko barareganwa. Ico gihe izo miliyoni baragiye bazihabwa kugira ngo bivumbure bagumuke muri seneri Nyankamugayo. Aho rero uyu Nestor Girukishaka we birumvikana we yari umukuru wabo we yemerewe vyinshi gusumba. Yari yaremerewe n'ibibanza yagomba guhabwa mu nama nshingamateka na nyenguzamateka, ariko vyarabonetse ko ivyo bibanza nta na kimwe yaronse, barabimwimye. Bati Nestor Girukishaka wokabaye usubiza agatima impembero ukagira ubwenge ugashishoza ukiyumvira ukaraba ko uyu umugambwe CNDD-FDD waguhenze wabaye umukozi wabo ukisubirako ugatanga uburongozi bw'abandi wivye ku nguvu ushigikiwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano vyariho ico gihe, kuko nivyo vyaciye vyikwemeza ko ubaye indongozi ya CNL mu gihe aba CNL sinzi inyankamugayo ku rwego rw'igihugu zigiye zitandukanye zitemera ubwo burongozi bwawe zikiyoboka umushingamateka Honorable Agathon Rwasa. Ibi ni ingorane zikomakomeye cane ibiriko birashika ngaha mu gihugu c'u Burundi. Politike umutekano biraboneka ko bitoroshe ngaha mu gihugu cacu. Reveriyano Ndikuriyo ari mu gacerere ntaco arashikiriza, nyamara mu gihe bakaga Agathon Rwasa umugambwe, Reveriyano Ndikuriyo yaragize urugendo muri komine Kiremba yahora mu ntara ya Ngozi yahora ubu ni mu ntara ya Butanyerera. Aho Ikiremba niho Agathon Rwasa avuka iwabo. Yaraciye ajayo Reveriyano Ndikuriyo ahavugira ijambo rikomeye bate nduguruye twamugina. Umuvukanyi wanyu Agathon Rwasa twaramubwiye aze muri CNDD-FDD aranka, niba avuga ko ivyo yagwaniye natwe ari vyo twagwaniye naze muri CNDD-FDD tumuhe ikibanza, bitari ivyo ntaco azoshikako ndugaye twamugina. Ivyo ayo majambo Reveriyano Ndikuriyo yavugiye Ikiremba nyine hadashize n'ukwezi kumwe umugambwe baciye bawumwaka. Biboneka ko vyari integuro bari barateguye, biboneka ko ico Colonel Reveriyano Ndikuriyo yagiye gukora Ikiremba kwari ukuja kumenyesha abo banywanyi n'abavukanyi ba Rwasa aho Agathon Rwasa avuka ko bagiye kumwaka kumunyaga umugambwe, ko yanse nibumva bamunyaze umugambwe nabo batazotangara kuba yaranse kuja muri CNDD-FDD, ko bizoba bigaragara ko Agathon Rwasa ari we uba abangamye, ko CNDD-FDD yamurondeye ngo imuhe ikibanza akacanga, ko Agathon Rwasa ari ingayi adashima. Ayo ni amajambo yavuzwe na Reveriyano Ndikuriyo nyine, biboneka ko hari integuro bari bafise bari bateguye zo kugira ngo banyage Agathon Rwasa umugambwe wiwe. Gushika ubu Agathon Rwasa wavuga ko mbere yuko anaja mu ishamba yarazinanye cane n'umuhisi Petero Nkurunziza, ngiyo aba ari ibibanza yagwanira, iyo aba ari inda amahera yashaka yagomba kuja kwa Nkurunziza nawe agakubitayo ibipfukamiro hasi, nk'uko bari banasanzwe banaziranye banakomoka mu ntara imwe yahora ya Ngozi, nawe iyo kabaye ngo yarahawe ivyo bibanza. Ariko Agathon Rwasa avuga ko atari ibibanza agwanira, arondera ineza y'igihugu cacu c'u Burundi, arondera ineza y'abanyagihugu bose. Mbaye mbashimiye uko mubandanya mukurikirana amakuru yacu. Niba utari wafyonda subscribe fyonda ko niba ukoresha ururimi rw'icongereza.
canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Muri abo kubahwa, amakuru yacu nakagaruka. Nagahwane ndabikebanuye musigara amahoro naho ubutaha. Umukama abandanye kubazigama, arinde abarundi n'abarundikazi.